reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho merereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaha ikaze mwese kuri mwese mumviriza aya makuru dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka na mwese mumviriza amakuru yacu dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaha ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajeje gutwara igihugu cacu ciza c'u Burundi akoresheje ubujanja n'ubuswahili nkuko wenyene yahora abishikiriza. Na makuru rero mu buryo bw'idonido n'ibindi bitandukanye biriko biravurwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'andi makuru avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini, tukaba tugira ngo yose tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido dutanga umuco kubihejeje imisi itari mikeyi bivurwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibintu biteye ubwo biriko biraboneka gushika ubu rero vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushike. Reka rero nsubire ndawukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu mukatorizwa n'umugabo wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nyuma yuko waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi General Alengiyome Bunyoni. Gushika ubu ngubu biravurwa yuko nyuma yuko afatiwe kandi asabiye gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, ku munsi w'ejo niho humvikanye amakuru ku ibohero rikuru rya Gitega yuko yoba yagerageje kwiyahura ariko agaca avurirwa mu bitaro vyegereye aho kuri iryo bohero. Ibitaro rero bikuru vya Gitega nyuma yuko gushika ubu ngubu yaciye n'ubundi nanone ashikanwa mu gasho aho mu cumba yarapfungiwemwo. Gushika ubu ngubu rero yongerejwe umutekano wiwe na cane ko umwanya ku mwanya yoba agira akure umutima w'abarundi na cane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko bica biboneka yuko General Alengiyome Bunyoni nubwo apfunze ariko agifise inguvu nyinshi zo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. General Alengiyome Bunyoni mu majambo yiwe yashikirije yuko ivyo butungane ubwo bamurementanirije ariko bidahereye ngaho. Ivyo byose rero yabishikirije ubwo munsi w'urubanza rwo kumukatira gupfungwa ubuzima bwe bwose rwasomwaga n'ibindi rero bitandukanye vyagiye biranga urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni. Ndabibutse yuko habonetsemwo igipfungu cishi cyane na cane ko leta ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko wewe nyene ubwiwe yahora abishikiriza yuko arongoza igihugu c'u Burundi ubujanja n'ubuswahili. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko araca mu bihe bitoroshe na cane ko gushika ubu ngubu amagara yiwe ageramiwe. Umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru iteye ubwoba ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu nyuma yuko gushika ubu ngubu bivurwa yuko umutekano waciye wongerezwa na cane nkuko amasoko yacu yaho nyene avyemeza. Biravurwa yuko rero umukuru w'igihugu mwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro nyuma yuko hari kwaribonekezwa ubuvugishwa buteye ubwoba ibiriko biraba nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi na kamaramaza. Reka rero twiganukire ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira tugira ngo tubashitse ko idonidio muri iri donido ry'amakuru twabateguriye. Uwaze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko bisiguye yuko amatungo yiwe azoshirwa muri leta azofatirwa, umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'akarwe kishinze gukatira General Alengiyome Bunyoni gusabirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose. Ndabibutse yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ari we nyene yatanze itegeko rikomeye cyane nyuma yuko abashikiriza amanza abacamanza batandukanye bariko baribaza ingene General Alengiyome Bunyoni ari bupfungwe kandi atadosiye iriko irabigaragaza kandi imwagiriza ivyaha bifise ibimenyetso. Ivyo vyose rero nkuko amasoko yacu abandanya avyemeza Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika wenyene yoba ariko aratana mu mitwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko buri umwe wese ariko arashaka kwiharira ayo matungo ya General Alengiyome Bunyoni. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe nyene arashaka aya matungo ya General Bunyoni, nayo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abicishije ku mukenyezi we nawe nyene aciye atangaza yuko nawe nyene aya matungo ya General
Alain Guillaume Bunyoni agomba gushirwa mu minwe yiwe. Ariko ndabibutse yuko hagati aho amakuru akomeye cyane ari nayo nyene yo kwizerwa kuri ubu ngubu Isidore Mbayaga pastor wacu akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ni nyuma yuko wenyene aca atangaza yuko ayo matungo ya General Alain Guillaume Bunyoni nubwo nubundi yasumwe abene igihugu mu gihugu cy'u Burundi arakwiye gushirwa mu kigega ca leta agatunganya ibikorwa vya leta, agatunganya n'ibikorwa agatunganiriza abene igihugu no mu bindi bitandukanye. Turamukengurukiye cyane rero iyo Isidore nyuma yo gushikiriza iri jambo rikomeye cyane ku ciyumviro ciwe, nubwo nanone birashobora kumukwegera akarambaraye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ari navyo nyine ngira ngo tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Gushika ubu rero umutambukanyi wa General Alain Guillaume Bunyoni nawe nyene umwanya ku mwanya muri ko murumviriza amakuru ariko arakwiragizwa irya nino nyuma yuko umwigeme wa Bunyoni Darirene Bunyoni ajeje gushikiriza amajambo akomeye cyane ku muguru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayo majambo rero aciye abandanya akwegera abaryango ba General Alain Guillaume Bunyoni. Umwigeme Darirene Bunyoni yashikirije ijambo rikomeye cyane ko n'ubundi umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataca ashoboye, na cyane ko n'ubundi atari we yari bwategerezwe gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza, ahubwo yashimangiye yemeza yuko Pascal Nyabenda ari we yariko ategerezwa kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibi vyose rero n'ayandi makuru reka tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri ijambo rikomeye cyane umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yashikirije nyuma yo gushaka kwihagira amatungo y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere, ari nawe nyene yasubiriye mu burongozi, akaba ari nawe nyene bivurwa yuko amakuru akomeye cyane ari we yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kuba yatanga itegeko mu irohero rikuru rya Gitega. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene akaba afise icoba n'igishika umwanya ku mwanya karashobora gukurwa mu butegetsi. Ibi rero biriko biraboneka mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko ari rogo yibonekeje mu bwinjiriro bwo kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu irimwo amaraso n'ikirango cy'igihugu cacu ciza c'u Burundi, nyuma yuko harimwo ijambo rikomeye cyane ryanditse coup d'etat. Vyari rero yibonekeje kuri iki gitondo mu makuru akomeye cyane turi buze kubandanya tubashikiriza. Hari n'ibindi biriko biravurwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko murazi ko kuri imbonesha kuri yacu vyose tugenda tubibashitsa ko. Mbere yuko rero tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane ajanye noze ari mu mushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi n'ibijanye n'urupfu ruriko rurategurirwa umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika intureka iteye ubwoba ariko arashira ku mukuru w'igihugu. Vyose rero mbere yuko tubibashitsa ko ni munyemerere nguko twahora amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gihugu cy'u Burundi, mu nyuma turaza kubigaruka ko ibindi vyose mu buryo bw'idonido. Gushika ubu rero yanga umukenyezi w'imyaka ishika 60 yarashorashujwe uwundi aricwa. Umukenyezi w'imyaka 60 yarasambanijwe ku ngufu kuri uyu mugoroba uheze n'umurwi w'abasuma wafatanywe, nanone wafatanywe ivyo wivye mu nzu urikekwa kuba ari wo wakoze ubwo bubisha. Ivyo rero vyabereye muri zone Burenga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi. Ndabibutse yuko muri Bubanza ibintu bihejeje kuyangana na cane ibijanye n'amabi akorerwa ku gitsina. Gushika ubu rero muri iryo joro nyene uwundi mukenyezi yarishwe n'abantu batazwi ku rwego rwiwe kuri urwo rugo rwiwe ruherereye Igihanga. Amakuru rero ya Burundi News TV, abasuma babiri bikekwa ko aribo bafashe ku nguvu barakubiswe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca gatandatu muri zone Buringa. Uwa gatatu nanone yarahunze. Igipolisi categetse ko abakomerekejwe bavurwa imbere yuko amatohoza babajana mu gasho. Bapfungiwe mu gasho k'igipolisi aho nyene. Kubw'amasoko yacu rero kubw'abajejwe intwaro abo mu basuma nanone boba barasambanije ku nguvu uwo mukenyezi w'imyaka ishika 60 ku muhana wiwe. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane hari uyundi mukenyezi yagandaguwe muri iryo joro nyene. Ku mugwa mukuru rero wa Gihanga mukenyezi yari yibana we nyene, umugabo wiwe yari amaze amezi menshi ataza muhira. Yarapfiriye rero mu bitaro vya komine nkuko amasoko yaho avyemeza. Yari yajanywe yo na bagenzi biwe bo mu gisagara ca gatanu, nanone aremvye cyane. Kubw'amasoko mu ntwaro muri izo nzego nanone z'umutekano imvo z'urupfu rwiwe ntiziramenyekana. Ku kiziga ciwe nta kimenyetso na kimwe kiriko kiraboneka cerekana yuko uwo yoba yarakubaguwe caboneka. Bivurwa rero n'uwamubonye, abikekwa bo bariko bararonderwa kubw'amasoko mu gipolisi. Nayo ayandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ariko aravurwa ko n'abatari bakeyi muri Makamba
kirazira kikaziririzwa kudandaza ibigori vyokeje canke bitetse nk'uko biri mu rwandiko rwatewe ko umukono na Irakiza Zuwena Mustanteri wa komine Makamba kuri uyu w'umunani Cigarama umwaka wa 2023 yibukije ko kizira kikaziririzwa kotsa ibigori canke kubidandaza vyoba ivyokeje canke bitetse kandi ibibujijwe no kudandaza ibigori bitoto. Ni nyuma y'uko Mustanteri avuye yuko ari mu ntumbero yo gutuza ubusuma bubandanya bwibonekeza mu ndimo, agira ko amenyesha yuko abazobifatanwa azo kwerekana umurima iyo bisoromyemwo n'ibihano bikaja ko. Ni nyuma yuko iryo tangazo nanone rikaba risaba ko kandi rikaba risohotse mu gihe habandanya kwibonekeza ubusuma mu mirima y'ibigori mu makomine Makamba. Mustanteri atera akama abanyagihugu kurarira imirima yabo kugira ngo ntibibwe. Izo ngingo rero ziriko ziribazwa ko n'abatari bakeyi. Reka rero amakuru yacu nk'uko twahora tubibashikiriza tuyabandanirize ku makuru avurwa ku mpunzi zacu z'abarundi ziri mu gihugu c'Ubugande, nyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira bariko barashorashuzwa bamwe nk'uko amasoko yaho nyene abitangaza. Gushika ubu rero Ubugande bwahawe ubuhungiro abantu benshi bava mu bihugu vya EAC. Ni nyuma yuko mu inkambi ya Nakivala ibiro vy'umushikiranganje wa mbere bisanzwe biraba ivy'impunzi bariko barabaza nanone abantu batandukanye basaba ubuhungiro kugira ngo vyandikwe mu mpunzi. Muri bo harimwo abarundi benshi cyane na cyane ko ico gikorwa catanguye kwa kabiri uheze cerekanye nanone abantu baharurwa ibihumbi harimwo abashitse mu ikambi ya Nakivale mu mwaka wa 2018. Inkuru ya Burundi News TV, benshi muri abo ni abakongomani bahunga intambara mu buseruko bw'ico gihugu, abandi ni abarundi n'abandi ni abanyasomaliya. Babazwa rero icatumye basaba ubuhungiro n'umwidondoro, ariko rero nk'uko vyashikirijwe na bamwe turanezerejwe kubona tugiye kuronka urupapuro ruranga impunzi ariko rw'agateganyo twahorana nanone haheze imyaka 4, uko nanone uko tuzogira n'urupapuro rwerekana ibigize umuryango cyo kimwe n'impapuro ziturekurira gutembera tubishatse. Bikavurwa rero n'impunzi z'abarundi n'abanyekongo kuri ubu ngubu mu ikambi ya Nakivale. Ni nyuma yuko rero leta y'Ubuganda na HCR nyuma yuko basigura yuko kunyarutsa ico gikorwa kuko abantu benshi baguma baza gusaba ubuhungiro muri iyi misi. Ico gikorwa rero kizoba kiri mu yandi makampu nanone atandukanye y'impunzi mu gisagara nanone bitandukanye no ku mugwa mukuru wa Kampala nk'uko tubikesha amakuru twakuye mu Bugande. Uretse rero abava muri Sudani y'Epfo bashobora nanone baronka ubuhungiro umunsi bakurikiye ko bivurwa yuko kuko ico gihugu HCR n'Ubugande bagifatanya nk'ikiri mu njyane ziteye ubwoba. Gusa ubu ikiriko kiribazwa ko n'abatari bakeyi nimvo abenye gihugu bacu abava ngaho mu gihugu c'u Burundi, impunzi ziva ngaho mu gihugu cacu Burundi zibandanya kongerekana na cane kandi mu gihugu c'u Burundi bivurwa yuko harimwo umutekano n'amahoro. Ibi vyose rero birakwiye gufatirwa kandi bigatorerwa inyishu. Hagati aho rero hari injyana nanone indwara yiyadukije itaramenyekana mu ikambi ya Nakivale. Impunzi zifise ubwoba yuko yoba iterwa n'urwo ruja n'uruza rw'abantu benshi nanone rw'abantu basaba ubuhungiro muri iyo kambi. Ni rero biravurwa yuko n'inkorora irimwo ibicurane biteba ku muntu uwo mengo ni akamungu mugabo siko bimeze ku mpunzi zose. Biremezwa rero n'izo mpunzi abandi rero barwayi bafise ibimenyetso vya malaria mugabo bapimwe ariko ntibayitora. Nk'uko rero twavyumvise kugira ngo habe ugukinga harabaye isekeza ryo gucandaga abantu bose mu nyako yitwa inyumuhondo mu ikambi ya Nakivale. Bikaba rero abantu bafise kuva mu mezi 9 gushika ku myaka 60. Abasaza n'abonsa nibo bitaraba nk'uko bivurwa n'izo mpunzi. Ndabibutse yuko Nakivale irimwo impunzi zirenga 130, muri zo abarundi bakaba barenga 33. Ayandi makuru rero uko twebabwiye mu funyo ni munyemerere inshuti banywanyi bacu, nizere ko mwaje gupyonda ijambo sabone, ababihejeje ndabakengurukiye cyane inshuti banywanyi kuri mwebwe mwaje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora ndabasaba imanuke musi iyi video murabanditse ijambo sabone mupyonde ko muraca murabana nakazojya naho nyene mupyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira na amakuru avurwa ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi
General Guillaume Bunyoni gushika ubu ngubu amagara yiwe ageramiwe aho yaganwe mu iborero rikuru rya Gitega nyuma yuko ku munsi w'ejo kumugoroba ariho yari yashikanywe ku bitaro bikuru vya Gitega. Amakuru rero akomeye cyane yaje kudushikira nyuma yuko gushika ubu ngubu yongerejwe abamucungerera umutekano na cyane ko bikekwa ko umwanya ku mwanya mu iborero rya Gitega arashobora kuba igitero kaminuza na cyane yuko imirwi y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere ga mu gihugu cacu Burundi General Guillaume Bunyoni murazi yuko yama afise imbaraga canke inguvu ziteye ubwoba kurusha umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Murazi yuko General Guillaume Bunyoni yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye na cyane ko yahora yitwara nk'uzosubirira umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ndabibutse yuko General Guillaume Bunyoni ari nawe nyene yahora ari Somambike y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero bikaba biriko biraboneka mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko General Guillaume Bunyoni mu misi iheze ariho yaciriwe kandi agasabirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose nyuma yuko ibi vyose ari akarenganye nkuko bishikirizwa na bamwe mu bavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ndabibutse yuko General Guillaume Bunyoni dossier ariko aragirizwa izi zose zidasiguritse na cyane ko ubutungane atavyaha bufise. Biravurwa yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika gushika ubu ngubu bari mu njyane z'urutavanako nyuma yuko kugabura amatungo y'uwahoze ari umushikiranganje vyo bigiye kubakwegera akarambara. Pastori rero Isidore nawe yashikirije amajambo akomeye cyane nyuma yuko ariko yumviriza ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Mbere na mbere rero ibiriko birabanga mu gihugu caciza c'u Burundi birateye ubwoba na cyane ko Isidori wenyene yatangaje yuko aya matungo yoze ari umushikiranganje akwiye gushirwa agaragara kandi agashirwa mu kigega ca leta kugira ngo atunganirize abene gihugu na cyane niba koko bivurwa yuko yoba yarasumwe igihugu c'u Burundi arakwiye rero kugisubiza mu nyuma zuko ibihanganye nga mu gihugu cacu c'u Burundi byo nyene biriko biribonekeza mu bijanye no kugabura aya matungo, ariko inijyane ziri hagati yavyo bikaba bitoroshe cyane kugabura aya matungo na cyane ko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ari wenyene ariko arahangana n'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abicishije mu mutambukanyi we Angel Ndayishimiye Ndayuba yashikirije ijambo rikomeye cyane mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, ari vyo nanone tugera tuze kugaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu umutekano ku radio n'imbonesha kure w'igihugu vyongerejwe na cyane nkuko twabibashikirije mu yandi makuru twabandanije tubashikiriza kuri imbonesha kure ya Burundi News TV. Hari amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko ibigiye gukwegera umuryango wa General Guillaume Bunyoni n'abaryango biyo bose ari akarambaraye na cyane ko umwigeme wa General Guillaume Bunyoni gushika ubu ngubu nyuma y'amajambo yashikirije akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, biravurwa yuko vyashobora guca bimukwegera akarambaraye. Ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi birimwo igipfungu cishi cyane na cyane ko nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abatari bakeyi mu gihugu c'u Burundi bo bavuga rumwe n'ubutegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi boheza babandanye bavuga yuko umukuru w'igihugu ariko aratwara abarundi mu bisata bitandukanye mu buryo rero budasiguritse na cyane ko wenyene yama avuga yuko ari akoresha ubujanja n'ubuswahili wenyene. Ivyo rero bita ubujanja akaba ari uruyeri ruteye ubwoba ko kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kuvuga atangiro, kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo gusuma amatungo y'igihugu, amadeni atandukanye nga mu gihugu cacu Burundi. Murazi yuko amabanki mu gihugu caciza c'u Burundi ageze aho umwasi ashaka. Amabanki rero kuri ubu ngubu rero nayo nyene ubutunzi bwayo bwarahishije gutosekara. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu turibuze kubashitsa ko inkuru ijanye n'abasirikare b'u Burundi bari muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Hari amareresi nanone yafashwe mu kiyaga ca Kivu nyuma yuko bamwe mu basirikari bariko baratabwa muri ico kiyaga, bamwe batashoboye kwirwana ko bari guca bitaba umuremyi. Hari amakuru rero akomeye cyane nyuma yuko abo basirikari bahungutse bariko barahunguka bavanwa muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nyuma yuko akamo kabo kageze kure. General Prime Niyongabo wenyene yabajije gufata ingingo ikomeye cyane mu nyemere tuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu ni Burundi News TV.